Navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'icenda. Ngira amashure matoyi Matyazo, Paroisse Matyazo, ayisumbuye nagiye muri École d'Art et Métiers. Bakunda no kuvuga École Céramique de Giheta. Ndayiga imyaka 6. Nahejeje formation yanje mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani. Ico gihe twagize ibyago kuko ishuri yacu leta yaza yayinde subside yavuga ngo ko yitwara amafaranga menshi. Mugabo twebwe rero duca dufata ingingo yuko taja kwiriwa ngo turarondera akazi turi umugwi duca dukora ico twise Centre Artistique de Giheta. Duca dutangura gukora. Rero je nivyo nabandanije kuva uwo mwaka 68 gushika n'ubu ndacakora ibijanye no kubaza ibishusho nk'uko mubibona iruhande yanje. Warahajura henagurwa porendi watemvye. Mu buzima bwanje aho naciye ni henshi kuko urumva nakubariye ukuntu amashuri nize ko nize yo École d'Art et Métiers yo mu Giheta benshi bita École Céramique kubera harimo amasection menshi. Harimo section ya céramique baja gukora amavaze ibintu donc amavaze mu Kirundi amadisi. Hakaba rero n'abakora iby'amarangi. Hakaba na je nagiye mu byo kubaza sculpture. Aho ibyo mugabo twagize ibyago nari nabikubariye leta y'u Burundi muri ico gihe irabona ngo iyo shuri dusaba amafaranga menshi. Baragera igihe mu 65 barayihagarika. 5 na 6 bahagaritse nta bandi banyeshuri basubiye kuba recruté muri iyo shuri. Mugabo diocese ya Gitega ko yari ishuri so convention ikigira iti mwebwe mwabana musanzwe ngaha ntituzobaheba tuzobakurikirana gushika muheze formation mugabo nta bandi tuzokwakira. Rero ni diocese yadusiporta. Hariho n'ishuri rero yadufasha twadufitaniye partenariat yo mu Butaliyano yitwa Beata Angelico. Directeur wacu yari mu Butaliyano, professeur yatwigishije ibyo bya sculpture yari mu Butaliyano. Nico gituma byatworohera kuko hari ibikoresho twakoresha byava mu Butaliyano. Rero aho twebwe duhereje iyo formation diocese kabona ati mwebwe aho tugeza naha ni mwimenye nimba muja gusaba akazi nk'abandi cyangwa iki twebwe turahejeje. Niho twaje dusaba diocese tunone aya mashuri twigzemwo twahora tugakoreramwo pata abandi banyeshuri ariko baraza ni mudukundire twibandanirize kuko twarabona ibyo dukora ko bigugwa. Tereka twibandanirize twebwe duce tuguma muri izi nzu. Diocese ati ahubwo mwamutubyaye uko n'ubundi tukabona ico twazikoresha. Duca dutangura turi 8. Ndibuka twatanguye ari itariki 9 z'ukwezi kw'icenda 68. Niho twagira amasezerano na diocese. Twari 8 mugabo mu nyuma harongera ko 4 tuba 12. Turakora vraiment kubera n'abakiriya bari bahamenyereye baraza neza vraiment turabona ko ibyo kuja abagiye gusaba akazi ahandi ataco baturiye. Rero kuva 68 twagiye kugira ingorane muri abarundi murazi byabaye 72 emwe biratuhungabanya kabisa. Twari 12 twasigaye turi 4. Harabahunze harabapfuye byose nirirwa ndabijako. Uko turi 4 rero turabandanya dukora tukuma tubana muri ayo mazu mugabo mu nyuma nabonye batwara ati oya aya mazu mwebwe mwikore iby'iwanyu ntimukorera paroisse ntimukorera diocese nta kuntu mwoguma mukorera muri aya mazu ni mwimenye. Turasaba tuti nimba ari ruwaye tubarire twongere ngo ya hari umupatiri aho umudagi ubona abadagi ntibanye batoroshe ngo ya ngo mutakorera paroisse ni mudusubiza amazu. Turasaba ntubuzere
diocese hariho inzu yari yarekara ataco yakora twege duhirya nzu tubandanya dukora kuko tugomba kuguma hafi y'aho abakiriya bacu bazi nayaho tuzoba tuzimenya baradukundira iyo nzu irabamenaje tuyijamwo mugabo tubandanya dukorera ngaho mugabo umwe wese atahiwe ko twari bane rero turakora cyane nagiye kurongora 75 tongoye bananya nkora mugabo mu mirongo no cagagura ko ngizeho mu 92 no nagira indi formation ko narabona intuze formation y'intuze ko ari abantu batusaba bati none ibintu byanyu twadukeneye ibintu umuntu ashobora gushira hanze kuko ivyibumba twari twarabireze uko bisabiye byinshi ifuru inkwi niki ibyo twari twarabireze rero mu 92 nagira formation yo kubaza amabuye narasabye bourse ndayironka abanyamerika ngenda kuyigira mu Bubiligi mu Bubiligi ndagira formation y'amezi 2 mu 92 nonga narasubiyeyo no 2006 ndagira yandi amezi 3 naragize quelques essais aha mu Burundi uko hari amabuye meza aha mu Burundi malheureusement aho usubiyeyo aho 92 nari nazanye outillage yo kubaza amabuye nari maze kubaza ibuye ryo mu Burundi kandi warisanzeho wa mbere yaciye aritwara kuko aha mu Burundi hariho na marbre nari nagiye hajya muri service ya geologie barambarira ubwoko bw'amabuye ari aha mu Burundi barambara ati mu Cibitoke ca Rugombo hariyo marbre senyagiyeyo kuko bisaba ibintu byo extraire amabuye nategeka nti nzogenda mbona yuko mfise uburyo bwo kugira mugabo mu 93 rero byago navuga byama byateye Burundi atelier byuma byose byo kubaza amabuye niki sinokubwira iyo byarengeye rero aho rero twarahungabanye kuko urumva twakora turi bane n'umwe wese ubwo babaye nk'uruturo dusigaye turi babiri muri 2006 ngiye mu Bubiligi muri iyo yindi stage uwo wundi yarasigaye nawe nyene naritaba Imana mugabo agwaye entre temps nari naronsa akazi mu apatiri ba Schoenstatt nari nsigaye nkorera imutumba kuko mu gihe tavyari byanse n'inzu atelier basambuye n'ibyo yanje ntaniki nakaduga nari naguze baraturiye kereza nakunze kama atuma tubikunda cyane ni kubera kwishuri tukira abanyeshure twarigeze mu directeur yatubarira nkajya kenshi twebwe tuciga jeudi après-midi na samedi après-midi yabari sport canke entretien iki rero uwo mu directeur yatubariye ati mwabane ubu uzoba yumva atagomba kuja muri sport canke kugira entretien azoshaka kuja muri atelier ica azokora kizobagwiwe ibikoresho byose biri hari kubera twabona ingene bibyara amafaranga ibyo twakoze ari pratique yo kwishuri tugaca tugenda tugakora ico dandaje twaba dufise carnet de compte kwa directeur ukazubona nka à la fin du trimestre muri carnet urafisemwo ibihumbi bingahe urazi à l'époque ufise nk'ibihumbi 5 uri umunyeshuri wawe je ndibuka narigeze gutaha ntanya amafaranga directeur mama yambaje ati we ayo mafaranga yakuye urabutari gisuma rero dufatiye kuri ibyo tukabona ayo mafaranga twaronka ari umwanya mutoyi nico twagira ati none turonka ari umwanya mutoyi nitwakora kuva mu gitondo rikarenga twikoresha ntibona ko ibintu bizoja mu buryo nico rero hanini cyatumye hanyuma twari dufise abagenzi bari barahije iyo shuri imbere yacu bagiye nko bundi buzi nk'abigisha niki tubabaza ico baronka ico bahembwa tugaca turaba natwe ico turonka twaje tubona aho hantu ntitwirirwa turaja kwirwa turagira hahera kanya ngo ntiwatonze ku idarapo demande d'explication niki twebwe tuzomenya ingene twijera kandi turabikora vraiment nico rero hanini cyatumye tugira tuti ntitwirirwa ja muntu buze kuko nabandi aho tuboneye ingene tubayeho uko biri kose vraiment ntitwari tumeze nabi cyane
intambamyi ntizobura abona ndetse no gufatira kuri ibi bihe turimo kuko hoho vraiment byarabaye nabi gusumba n'ikindi ukitubabaza urabona ibi bintu byacu bikundwa n'abanyamahanga gusumba abarundi twagerageza kugira ngo akaranga ku Burundi tukavyure ndikazozimangana ariko babarundi tugira tuti tugomba akaranga ku Burundi kazogumeka urabona nk'ubu ntubona nk'ujya mugore ari karasa abana baje nkababaza ntikinigiki babona ngo umugore unango kijya afise umengana ikibuye ndamarendo oya ari karasya urunurusyo ujya n'ingasiye ngo yango basya ngo ni mure isya rero urumva ibyo canke abavuzi b'ingoma bo biragendeka canke kubona umugore yikoreye inkono ku mutwe avuye kuvoma n'umwana mu mugongo canke twagira nk'ibintu by'abacuzi ingene bacura ivyuma ngaha kera mu Burundi n'ibindi ivyo rero abanyamahanga babibonye tubibasiguriye barabikunda cyane kandi ni nabo badushorera cyane ariko mwebwe abarundi reka barabiraba umubariye n'igiciro aca kubarira ngo urusuruti watemye harya none hari inzahabu zirimwo ugacuvuga none uruti wewe wogenda kwa rutora harya ugacurute urutereka mu nzu ukabona ko ari gisharizo rero urumva abarundi ni intambamye kuko kugira ngo ntibakone ibya uzorabe no mu mazu usanga ibidekora mu mazu y'abarundi nibyakora mu Bushinwa nibyo bakura mu Ende nibyo bakura muri Iburaya ariko kugira ngo bakoreshe decoration ibintu bya mu Burundi ni ngorane ikindi ntambamye nka mu Burundi uravye tourisme ukwiri kuko nk'ubu ubona ko turi ngaha muri EAC je ndamaze kuja mu exposition yaha muri region muri Tanzania mu Buganda muri Kenya mu Rwanda aho hose naragiyeyo karaba ingene hoho bimeze uko biri kose tourisme ha mu Burundi ushitse hariyo uratangara kuko aha atwebwe turi nyuma abo rero nibo yoba tourisme iri develope ngaha mu Burundi natwe rero niho twotubururira kuko muri iyi myaka je nakoze akazi naronse umwanya wo gutembera ko ndabona narigeze kuja muri Gabo hoho bari barondera yari symposium de la sculpture monumentale bari batumiye ibihugu bishika 14 jewe n'uwundi abarundi Uburundi twari twabuserukiye turi babiri naragize Libreville monument y'imetero 4 uwo mugenzanje wewe yagize imetero 5 nabonye yavuze ati vraiment twaronsa abantu bashoboye urumva ngiye gukora monument i Libreville kandi yagumyeyo ariko mu Burundi sinaronse okaje gukora monument naragize nakubare amafoire nagiyemwe hada la region muri EAC narigeze no kugenda muri la semaine de l'artisanat africain muri Kuwait donc hari représentation y'ibihugu byose byaha byo muri Afrique ni jewe na represence u Burundi muga ndumve ko na represence u Burundi sinzi ko hari n'uwamenye ko nagiyeyo kuko je narinzi ko idarapo y'u Burundi yadunze hariya kubera jewe mugabo ngenda canke ngaruka namwe bwa journaliste ntabambaje ati mbe uvuye hehe ko twumvise ibintu bera muri Kuwait rero ukamenga twebwe ibyo dukora dushimwa nabo hanze ariko ababene wacu nta ntuze narigeze no kugenda muri ntuze hoho rero bari yumvira intuze la journée de la culture burundaise au Canada i Montréal donc barantumiye kugira ngo nerekane kandi aho n'abarundi nerekane ibintu bijanye na la culture burundaise yabereye i Montréal urumva abari hanze kubera babona uko abandi babifata barabona la valeur de la culture d'un pays naragiyeyo ndamara y'ukwezi mugabo naronse okaze yo gutembera i Montréal, Quebec, Ottawa ndagenda l'Est and Sudbury kugira ngo nanje mbone ingene ariya kuko ico naviza cyane kwari kuraba les galeries zahariye
cyangwa igihe nari mu Bubiligi nagiye kabiri mu 1992 no mu 2006 narajana quelques objets nakoze directeur waho amu yarambara ati wewe ni kuko utotuma ko ivyo kuvuga ko ufise ibindi byinshi uzane tugishe exposition ngaha ati kuko ibintu vyawe ni byiza cyane kubitwara rero yabingorane gusa ico nagize na centumako bandungikira utiyaje yanje ndiyo rero nkaba ndetse kubaza amabuye ngaca mbaza biti nawe nyambara bati ahubwo wewe warukwiye kuza kugumuza shakane kuko wodufasha ati kuko ukuntu metriza kubaza igiti natwege ntavyo turashikako bica birampa akazi ico gihe nari mu Bubiligi ndaja gutembera i Paris ndavisita le musée du Louvre. Musée du Louvre irazwi yuko kwisi nzima ari musée naho wo marindwi utarayiheza ndavisita mu Bubiligi nagiye hariho musée d'Hôtel Viren musée irimo ibintu vya Afrika cyane cyane byo muri Kongo aho ubona twarambuwe uravye iyo musée d'Hôtel Viren ukabona ibintu birimo Ego Uburundi dufisemwo bike mugabo Kongo oya vrema biruzuye n'imize nini yuzuye ibyo bintu kandi amafaranga nawe honyorayo ntubona muri mize ko bizira gutyo none nibaze yuko nta kiriho ho hizo mize zirijiza amafaranga menshi cyane ko naragiye no mu Busuwisi hariya kuri Lac Léman hariho naho nyene mize nziza cyane uravye nko muri Kenya ingene bimeze kora muri Tanzania mu Buganda oya vrema jewe sinzi kugira yanyaza ko twa ba gatanu kuri abo batanu nyene bagize yase usidi sudase ndajayo sindabizi kuko ahandi ni byinshi ico nifuje kuva na kera nimba mushima ibyo dukora nimba aha mu Burundi babishima urabona n'abariho babikora nta formation baronse ikwiriye kuko mu Burundi nta shuri iriho igirisha formation ibijanye n'ubumwuga École d'art yitwa ko ari École d'art mugabo iyi section narigeze kugenda njanywe n'ababiligi nabo nyene nagiye namaze amezi 3 mugabo nkagenda indwi imwe mu kwezi abanyeshuri bari ico gihe bari baciye bara directeur bati umuntu rero saba azoca guma ngaha kugira ngo atangurane n'abatanga umwaka wa mbere naho twebwe tubonanye turi mu mwaka wa nyuma kuko ico gihe nyigisha aba professeur n'abanyeshuri baheze professeur ndabona ko ingabira bagora cyane rero niho bagomba bati bari bakeneye uwotangurana n'abaje mu wa mbere kugira ngo bane imyaka 3 directeur n'abaratu umuntu ukuza kwiwe na jewe numvisaza nta ruhara tubifisemo n'ababiligi bamuzanye rero sinzi ko yo bemerera ngo aje kwigisha ngaha na leta sinzi ko bo kumvikana rero niho nagiye noneho nta nivyo bansavye rero ico niyumvira nimba nkuko ico kibazo mbagije mushima bashima ibi bintu ni kuki batogira un centre de formation ko hari ibintu by'imyuga bagomba gukoresha mu Burundi narabaririkije ngo mu makomine yose hariho amashuri y'imyuga sinzi ko hari ishuri ikomine itegekanya kuzogira ibijanye n'ubumwuga ninayumva nkibasha bangomwe uburyo buke isigaranye hariho nabandi rega bashoboye bike bofasha kuko nkabajyaho kuri École d'art naho batwabazi ibijanye na sculpture barazi bijanye na anatomie barazi bijanye na dessin donc ushobora kuba bo dessin artistique hakaba ubundi agirisha pratique muri ico gihe kame tukazoronka abazi umwuga kuko ubu la qualité iraboneka kuri kirahera kandi birumvikana sibo umuntu nkabo nigisha sindonka umwanya wo kubigisha theory ni bangahe ko bari kurusha n'uburyo bumvisike nari narigeze kugira un projet de formation ico gihe twari twumvikanye mu responsable w'imize viva ibya hangara niho nari kwigishiriza urazi imyaka maze saba ibyo bintu je naragize nararushe kuko wewe usaba uvuga kuko turetse nayo magisport turagira
ubundi biherutse nka ministère de la culture jeunesse sport et culture ubundi yaragirisha amahanishwa ku mwaka kugira ngo irabe lo niveau ntibaba bagira sculpture gusa bagira peinture bagira vannerie bagira céramique ni kugira ngo barabe lo niveau aho rero niho twababwire ati none ibi bintu ko mubishima mukemera muhagira budget yo kugira ngo mugirisha aya mafwara ni kuki butogira kugira ngo la qualité nayo igume itera imbere tukanabasije ati raba nk'amamize yaha mu Burundi ahandi ugiye kuraba mize niho ubona ni vitrine ya ari y'ico gihugu ariko hamwe twari rondera budget basi aha mugize foire mugize exposition le ministère igure les meilleurs produits ces meilleurs produits ziba arizo zija gupepura lo musée kugira ngo abashitsi baje babone kameme ko harihe abahinga bakorera bari muri iki gihugu kandi bakora ibintu bijanye n'akaranga k'iki gihugu. Iyo Alberto Silva mu Uruguay rero urya ni bimwe nariko ndavuga yari umunyamahanga yari yaje ngaha mu Burundi yari umuconsultant des Nations Unies aje gukoresha le projet viabilisation du projet Musaga kuko ico gihe hajya Musaga twari nkutuzu dusanzwe nyene disseminer gutyo rero niwe yari afise projet ya pilota yo kuviabiliza Musaga ico gihe rero kubera yakunda ivyo yaraje rero atembera urabona muri weekend aba bazungu bobo bashitse mu gihugu baragerageza kumenya neza ibintu no kumuzi ingena abantu babayeho ivyiza biriho niho yaza rero kuri atelier yanje arabona ivyo dukora niho yagira ati ibi bintu niwe mubikora yego aratugurira ibintu yagira ati sinarinzi ko mu Burundi hari abantu bashaka gukora ibintu nk'ibi rero turacika abagenzi kumenga yamaze imyaka 3 ngaha mu Burundi muri iyo myaka 3 yama yatugende ico gihe nakorera Igitega mu Giheta sinari jenyene twakorera aho turi batatu yama yatugende akatubati uji Bujumbura ntimuzokwigere urengana udaciye imuhiri wanje haco nabona umuntu yivire muri interieur umuzungu yakubara ati uzokwamuzi wanje dusangira ibya sasita nkagenda rimwe na rimwe kaza tubona nko kuwa gatandatu cyangwa kuwa Mungu ngo waraje kenshi yaraduga aje kuraba aho tugejeje kuko ashitse aho turiko turakora yaramara n'amasaha ariko araraba umunsi umwe harambara ati je ndakeneye kumenya aho iyo mvuka ego ni kure saha mu Burundi ndego je mvuka muri province Makamba muri commune Vugizo hano Matyazo tuzojana nkagira no gufina erega yarambari ati reka dutegura umunsi tuzojana muri ico gihe madame naza narongoye madame niyo yakora ndindiriye yuko azoza mu Burundi ndungikete madame urabona ico gihe twarungikete muri poste ubura muronderera paruwase ahazorara arabwira abapati emwe turafata kagira ati Rumonge Nyanzarake Mabanda ruko ni muhira ku Gatumba ku Matyazo umutumba witwa Gahanda kuko niho navutse arashika muhira aha niho wavukiye yego ngo una mama ariko umugoroba ati none nkiyo muri ngaha muteramira hehe hajya haruguru hari utuntu kabareni niho duteramira ngo hogi tugendeye turagenda yarafise ikiradio ataragisohora bamukuvuza umuziki babantu bumvise umuziki babonye umuzungu uraza ahantu harutubara bamugutamba umuziki aca bagurira inzoga ndaryohewe no kuba naje ntimugabo reka rero utahuje kuryama kuko kuba patiri baryama kare nayambara ati iyo menya ko ufise inzu y'amabati sinari kurirwa ndaja kuryama kuba patiri twararana hiwawe oya ntiworara mu nzu iwanje ku Gatumba mu minyaganyaga toya vreme ngo yakubera uzawe yamenyesheje reka ngende acaragenda arakwa patiri mu gitondo araze muhira hanyuma by'amafoto rero mubona yamfotora ngiri muto urabona hari mu myaka za 81 ico gihe rero yazifotorera imuhira ku Gatumba aho vuka
turi kumwe na madamu n'abana na mama. Rero nuko twamenyanye, avuye ngaho umenga yaciye aja muri Mali, mugabo twagumya nkontakite kuko kugira ngo ubucuti bwato nawe bugumeho. Ndarise umwana izina ryiwe, ndafise umwana yitwa Silva, Odile Silva bigendako. Ubu n'umudamu arakuze aba muri Canada. Rero aha bimenyeye ko namurungiye agafoto yaragiye kuwo mwana, muzomubona umwana ahetse uwundi. Urya ahetse niwe yitwa Silva, urya ahetse ni murumuna we amukurikira ubugira gatatu. Rero yararyohewe rwose amenya ati umwana ubu nawe nyene baravugana ko ari muri Canada, kandi hariyo urabona ibintu byarateye imbere, kandi muri Canada na Uruguay noneho isi yarabaye ntoya. Nuko rero twamenyanye n'urya Silva, ubu rero yarantoye arazi ko ndiho, ubu turavugana. Yararyohewe rwose, baguma mbaza ati nyereka ubu rero aho ugejeje ibyo ukora. Irangwa gukore mukwa Murambusagarare Gahugu kanje